Ndaramukije abakunzi ba Home TV bivanye umwe wese ahaririye. Ikiganiro ni agashitsi kizokwama kiba buri wa kabiri kuva igihe cy'isaha 8 z'umuhingamo. Agashitsi benshi baca bumva agashitsi ka kera, ariko kandi gashobora kuba n'agashitsi kubu. Igikuru nuko vyitwa agashitsi, ko agashitsi niryo fatiro, agashitsi niko kavumbika umuriro, agashitsi niko kava mu muriro uteka imfunguro dufungura. Agashitsi ko fatiro y'amajambere, agashitsi ko fatiro yakahise k'ibintu n'abantu. Agashitsi kubera ko ari ikiraro kiza kutwibutsa abatone izuba mu mpano zitandukanye. Agashitsi katwibutsa twebwe uno munsi tumaze kubaka amazina, twebwe uno munsi tumaze kugira ico tuvyaza umusaruro izo mpano zacu, kumva yuko twoba agashitsi ku neza y'urunganwe ruza inyuma yacu. No kuvuga yuko agashitsi niryo fatiro yakahise akubu nakazoza. Agashitsi katwibutse kumva yuko aha turi hari abandi. Agashitsi kadufashe kumva yuko dufite agaciro kuvyiza twakoze mu kahise, ko dufite agaciro k'ivyo vyiza vy'ubu, mu ntumbero yo kuraga abana bacu, kuraga urunganwe zo dukurikira mu mwuga, rukure gwumva yuko higeze kubaho abagabo, rukure gwumva yuko higeze kubaho intwari, kuko ugwaruka kino gihe nigo kwaruka gwumva umengo nigo gonyene rubayeho muri ivyo bihe. Rutegerezwa kwibutswa yuko higeze kubaho intwari mu bisata bitandukanye, mu mpano zitandukanye, ko higeze kubaho inararibonye mu bisata bitandukanye, mu myuga itandukanye igize igihugu cy'u Burundi. Na cane cane agashitsi kadufasha kubumbatira imico kama yisunze ubuntu nibanga. Agashitsi ni ikiganiro kizokwama kiba buri wa kabiri kuva isaha 8 kuri televiziyo yanyu, televiziyo mukunda cyane gose, televiziyo igezweho Home TV. Murakoze cyane.